Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa Mukakaro mu 2025 yabaramukije nongera ndabaye ikaze inshuti namwe bakunzi ba RPA makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu muri komine Mwaro y'intara ya Gitega barasaba kumenyeshwa intererano batanze ngo hubakwe ikibuga cy'akarorero zazimanganiye. Abaserukira abandi banyororo mu ibohero rya Mpimba baragirizwa kwikika inyuma y'ubwinshi bw'abanyororo bakagurisha ivyumba byo muri iryo bohero ku mahera y'umurengera aho mbere hari n'abakugwaho bafitiye uburenganzira ngo ivyumba byabo bigurishwe. Nayo mu gice cya kabiri cy'aya makuru tuza kubashikiriza ikiganiro ku isoko nk'uko vyama iminsi yose ku wa gatatu aho tuza kugaruka ku bwinshi bw'abafungiwe mu busho butandukanye bw'igihugu. Iyo yari incamake mu kanyisase idonido ry'aya makuru. Nongiye kubaramutse ya makuru tuyahere mu by'intwari bereye mwiheburo wakazoza no kutabona ico bazimarira mu misiri imbere ni kimwe mu bibazo nyamukuru bihanze ugwaruka rw'u Burundi mbere biriko bituma bati igihugu bakaja kuronderera ubuzima hanze y'igihugu. Mu rukurikirana rw'amakuru tugiye kubashikiriza kubijanye n'ugwaruka uyu munsi tugaruka kuri zimwe mu mvu nkuru ziriko zituma ugwaruka ruti igihugu. Warateri kwizera yaganire namwe mu gwaruka rw'u Burundi. Ubukene bw'akazi bitewe nuko atamashirahamwe akigwiriye mu Burundi aho akazi urwaruka hamwe na mpinga yanje mu bisata bitandukanye by'igihugu biri mu bizi imbere mu biriko bigwiza umwiheburo mu rwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura. Nkuko bamwe muri urwo rwaruka bavyiganiye Radio RPA haba ku rwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa urwo mu yindi migambwe ico kibazo bagisangiye bose. Haba rwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi canke urwaruka rutari mu vya politike twese mbanaturi hamwe kuko ikibazo nyamukuru kiduhanze ni ubukene. Umwiheburo wakazoza bamwe mbere novuga yuko bavuga ko batabona neza imbere yaho bariko baraja mu bitubujije amahoro twese ni ukuraba yuko tworonka ico dukora kugira ngo ejo hazoza hacu homera neza. Nta sosiyete rimwe nsasa iriko iravuka nyihereza akazi urwaruka. Niyo habonetse amasosiyete naho avuka usanga itangwa ry'akazi hanini rihengamira ku ruhande rumwe wumvi kamwana wa mama ugasanga umuntu waruzi neza yuko ivyo yize ivy'ubuganga bamuhaye gutwara ivyo gukora imiduga baba bavuga yuko yize ivyo gukora imiduga bamuhaye gukora ivy'ubuganga. Iruhande y'ivyo urwo rwaruka rumenyesha ko bigoye cyane kumva no gutahura ingene ruzoronka ico rukora mu Burundi mu gihe n'abahejeje amashuri imbere yarwo kuva mu myaka ya 2010 bakicicaye kugeza uyu munsi atakazi ari naho benshi bahera bahitamwo kuja kuronderera ubuzima hanze kure y'u Burundi. Bavuga yuko baruka bw'uno munsi nta cizere bafitiye abajeje intwaro no munsi kuko uriko urabiraba uno munsi abajeje intwaro usa naho iyo bagiye kugwaruka nta kazoza twebwe imbere yacu tubona kuko umwiheburo ni wose. Nk'abahejeje amakaminuza za 2010 turi muri 2025 haci imyaka 15 muri kumwe ari ngaho aricaye nta chefo nta ca ruguru mu kuduga manuka mwibarabara gaca wiyumvira ati noje kuno munsi ndiko ndatonda agatonda umugoroba kw'ishure nzoheza nja hehe. Naha rero abafise amikoro bariko baraja i Dubai ja muri Kenya bariko baraja Tanzania bariko baraja Uganda. Ikirenze ivyo byose rero nkuko bibandanya bishikirizwa n'urwaruka nyene abo bidakundiye kujabuka ngo baje hanze y'igihugu bamwe muri bo bahitamo gukora ingeso zo kwibisha amayeri n'ibindi kugira bashobore kubaho. Buriya ndiko ndaraba benshi ngahe Bujumbura abajene benshi bahisemo kuba ba escro. Benshi uno munsi usanga umuntu wahora uzi akari umugenzi araza ntiziki ku mugoroba ntagarukana ugasanga yakigurishije ku bw'ubukene. Uwundi akagutendeka ngo nkopesha 50,000 ngo burya ngo ejo ngo ndafise umuntu azoyampa agahera amezi 2 amezi 3 usanga uno munsi abantu benshi baratabwizigirwa kubera ubukene. Uno munsi rero ahe Bujumbura urwaruka imbere zacu kazoza ntako tubona iyo tuja tubona niyo tuva. Gushika ubu amashirahamwe haranira agateka k'urwaruka mu Burundi yemeza ko kuva mu mwaka wa 2024 urwaruka rurenga 200,000 rwahevye ishure aho bamwe muri bo bahisemo kuva mu gihugu berekeza hanze y'igihugu kurondera ubuzima mu bihugu bibanyi no mu za Burayi. Mu makuru yacu yo hanyuma
tuzorabira hamwe ivy'urwo rwaruka rukora rushitse hanze y'igihugu. Urakoze waratera kwizera. Abanyagihugu muri komine Mwaro y'intara ya Gitega basaba kumenyeshwaho intererano batanze ngo hubakwe ikibuga c'akarorero zazimanganiye. Ni mu gihe hari n'imiliyoni zitari nke zahawe bari barongoye intara ya Mwaro, ariko gushika ubu akaba atakirakorwa. Ni inkuru tubaza Josiane Muzaneza. Izo ntererano zivugwa zatanguye gutozwa mu ntango z'umwaka uheze wa 2024. Ico gihe abanyagihugu basabwe guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo bikunde hubakwe ikibuga bita Stade Olympique mu ntara yahoze yitwa Mwaro. Amakuru dukura mu banyagihugu baho amenyesha ko iyo ntererano yatozwa ku nguvu kandi kunzu hafatiwe kuco umuntu akora. Umwe mu banyagihugu b'Imwaro aravigana. Abagwiza tunga batangiye ibihumbi 5 miliyoni. Abitwa ngo ni bato bagatanga ibihumbi 100. Abafise amabotike, inzu nto zidandariza ibihumbi 50. Umukozi wa leta ibihumbi 10. Abenegihugu nabo bagasabwa kuva ku bihumbi 3 kuduga. Ubwo buryo bwose bwegeranijwe nk'uko amakuru tubandanya dukura Imwaro bimenyesha, ubwashikirijwe umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ivy'iterambere ari we Ndayishimiye Jerome. Igitangaje ariko akaba ari uko gushika uyu munsi atagihogwa na kimwe kirigera gikorwa nk'uko rino soko ryacu ribandanya rivigana. Bamubwira ko zosanzisha ivu muri stade bakatera igazi kuko imashini yari yatanzwe n'igisirikare etamajoro yo kuhasena kuharima ko hari hameze nabi. Nta kintu kimwe cyakozwe gushika Stade Olympique kirasenyagurika yaheze ikadorogere ko botera abana bakaza barahagira imyimenyerezo ntiyigeze yubakwa n'ukuri ingorane n'agahinda. Iruhande y'izo ntererano zatanzwe n'abanyagihugu hari n'ayandi mafaranga angana n'imiliyoni 50 yasagutse ku gikorane c'umukuru w'igihugu araheza ashigwa mu yazofasha muri ico gikorwa cyo kubaka iyo stade. Ayo nayo nyene abanyagihugu bakaba batazi irengero ryayo, ari naco gituma basaba ubugenduzi bukuru bwa leta gufata mu minwe ico kibazo, abanyuruje ubwo buryo bakabusubiza kandi bakanabihanirwa. Kuri iyo myidogo mu ruganda rwa RPA twarondeye bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara nshasha ya Gitega ibarizwamo muri kino gihe yahoze ari intara ya Mwaro, batumenyesha ko amafaranga yonyene bazi ari izo miliyoni 50 zasagutse ku gikorane c'umukuru w'igihugu. Ayo nayo ngo akaba yoba abitswe kuri konti y'Ibanki BGF. Twanarondeye Ndayishimiye Jerome yahoze ari umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Mwaro, akongera akaba ari nawe yarashinzwe kwegeranya ubwo buryo bwose. Tumaze kumwidondora tukanamubwira ico tumuronderera, yatwishuye ko ivyo bitakimuraba, aturungika kubibaza indongozi zishasha ziheruka kugenwa kuko ngo we atakiri muri ayo mabanga. Josiane Muzaneza. Abafungwa bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba bashaho n'ingendo ya bamwe mu babaserukira bakoresha ubwinshi bw'abanyororo kugira ngo batoze amafaranga mu kuronswa ivyumba. Abavuganye na RPA bashikiriza ko abarisha amahera menshi aribo ba mbere mu kuronswa ivyumba kurusha baba batanze make. Emmanuel Niyongeko aratubwira ibijanye n'iyo myidogo y'abafungwa bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Ubwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu ihoro rikuru rya Mpimba ngo kabaye akaryo keza kuri bamwe mu baserukira abafungwa ko kurondera ubutunzi nk'uko bivugwa na bamwe muri abo banyororo. Isoko ryacu ritanga akarorero k'ibibera muri serire A, aho kimwe mu vyumba gitangwa habanje kurihwa amafaranga ari hagati y'imiliyoni 3 n'imiliyoni 7. Abadashoboye kuronka ayo mafaranga asabwa ngo barongekwa muri koridoro itagira umuco aho bita mu kirongozi. Akari na kabiri rero twakabonye ku munsi wa kabiri muri quartier yo bita serire A, itwagwa n'uwitwa Kantu Nikodere Babere n'uwitwa Kimpare Clavier. Imbonera kuri dikomere bashoboye kurihisha chambre miliyoni 7, uwitwa General chambre 11 muri chambre 3 no muri chambre 24 bashe miliyoni 3 na Kamarama n'ibara. Abantu baza benshi batagira neza. Amasoko yacu mu baduhaye amakuru asigura ko hariho bamwe mu baba bararonse ivyumba baheza bagategekwa kubivamwo kugira bironswe abashasha kubera ko baharishe amafaranga menshi. Aho ni mu gihe umupfungwa wese mushasha ngo yahora ariha amafaranga ibihumbi 5 agenewe ibikorwa by'isuku kugira ngo acaronswe icumba. Abo banyororo bakababazwa no kubona ubujejwe iryo bohero ataco abivugako kandi ngo yama yituwe. Iri soko ryacu riranatanga n'ayandi mazina y'imbonera kure zivugwa muri ivyo bikorwa. Abantu bariko barabikora naba hariho witwa Tony Uwizera Tazera Zune atwara serire B yagaragaye no mu bitero bwa Fashisha muri 2010. Hariho uwundi Tazera Tagiga nk'uwitwa Rene Kapita Generale wa Kalsoni Nerafa ubutegetsi bwa
direction murabizi ko ikintu kimenya yamenya imodokari yitwaga n'umuyobozi ikibabaje ubuyobozi barabimenya ntacyo bushobora gukora ngo buhindure hariya handitswe yuko umunyoro yinjiye hariho amahera y'isuku 5,000 ubu rero amashambure uko ari kaki 12 uko risumbasumbana niko amafaranga arihishwa. Abagize icyo bavuga kuri iyo ngendo ngo baraheza bagahanwa. Akarorero nk'uwitwa Kazi yagira icyo avuga ati none ibikorwa Uburundi koko bwarikukiye akiyamutwara muri nizoro ukwezi kose n'ahantu hari hateye ubwoba buri y'urumwe witunye nta kintu na kimwe ufise mudutabarize umushikiranganji w'ubutungane n'umukuru w'igihugu abimenye dusaba ko byohagarara. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Frederico Niyubahwe umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Urakoze Emmanuel Niyongeko mu kanya gatonya tubandanye n'igisata c'ubutungane. RPA mu bijanye n'ubutungane urubanza rw'abagize kugandagura umunyagihugu witwa Donatien Nduwimana wo muri Tangara komine Ngozi y'intara ya Butanyerera ntigwashoboye kuburanishwa nk'uko abanyagihugu bari bavyiteze. Kuri uyu wa kabiri abanyagihugu isinzi bakaba bari bishikiye ahari kubera urwo rubanza kuva igihe cy'isaha 3 z'agatondo barindiriye ko urubanza ruburanishwa, ariko naho nyene urwo rubanza rukaba rutaburanishijwe. Abo banyagihugu cyo kimwe n'umuryango wa nyene kugandagurwa bakaba babajwe cyane no kubona urwo rubanza rutashoboye gushirwa mu manza ziburanishwa ikibiriraho uko babiziga ariko rugashirwa mu manza zisanzwe. Ikiziga c'uwo muhisi kikaba kikiri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Ngozi aho abanyagihugu banse gufa wabo imbere yuko abagirizwa urwo rupfu bahanwa. Tubibutse ko Donatien Nduwimana yishwe n'uwurongoye sentare y'intango ya Tangara Jean Pierre Butoyi afadikanije n'abapolisi babiri bo muri komisariya ya Tangara aribo Emmanuel Bizimana na Jean Baptiste Nijimbere. Aya makuru tuyabandanyije mu vya politike. Amatora y'abakenguza amateka yabaye mu Burundi kuri uno wa 23 Mukakaro yatahukanywe na CNDD-FDD 100%. Nako vyagenze mu matora y'abashinga amateka. Jovino mu Gwengezo umunyabanga mukuru wa Seforo Arusha amenyesha ko vyari vyitezwe kuko umugambwe uri ku butegetsi wakumiriye iyindi migambwe. Ati CNDD-FDD irahanje demokarasi n'amasezerano ya Arusha. Tumukurikire. Izo nzego zibiri zihejeje gutsindira uko mu mazi bivuye mu busuma nazo amategeko zizoshiraho azobara amategeko yisunga umugambi wa Ndayishimiye. Kirindire barundi ubukoroni rero bwenuye, ubukoroni buzobasonzesha, ubukoroni buzobica. Ayo matora n'amatora agamije gukorera umurundi nabi. Nivuze ko akayima gahinda kubera abarundi baguca berekwa ayo batari bwigere babona kuva babaho n'uburundi bubaho. Ikiri ngaho nuko abarundi kubwabo barinda gufata iyambere mu kuja hamwe mu kurengera byose ibyo batandukanye, mu kurengera ndetse n'ubwoba, kuko iyo ni leta y'iterabwoba. Ama natwe tutavuga rumwe n'iyo leta y'u Burundi y'agacinyizo tukaja hamwe, burya nitwaja hamwe tuzoshika ku ngingo zizotuma burya butegetsi tuburandura. Rero abantu nituje hamwe hama tuzotora inzira imwe gusa rudende izoshobora gukura burya butegetsi atakindi bumaze atari kurya umunyagihugu, kumwica, kumutoteza, kumwangaza, kumupfungira ubusa, kumusonzesha. Umuhuza bikorwa mu ishirahamwe gishinze kugwanya ubushomeri no guhohotera kimwe muntu Arishoto Vianney Ndayisaba aradoma kurutoke ku bantu babasuma n'abahohoteye abandi bagarutse ku ntonde z'abitoza ku mitumba n'amakartier muri zone Mutimbuzi komine Ntahangwa. Akavuga ko hoba hahonyanzwe itegeko rigenga amatora ku ngingo yaryo y'173 aho iyo ngingo ivuga ko uwitoza ategerezwa kuba ari umurundi kandi akababa aho yitoreje ndetse akabazwe nk'umuntu w'umushinga ntahe kandi atagasembwa afise mu kibano. Vianney Ndayisaba asaba imigwi ijejwe amatora ku rwego rwa komine no ku rwego rw'intara gukurikiranira ico kibazo hafi, yongera asaba umukuru w'igihugu gutanga itegeko ko bokugwa kuri izo ntonde. Kurikira umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Arishoto Vianney Ndayisaba. Ishamba Arishoto ryasanze ku rutonde kwabitoje mu makaritiye n'imitumba yahora muri komine Mutimbuzi ya kera Ntahangwa y'ubu umunyamahanga umwe. Twabonye kandi abantu bahotera abe n'igihugu, umutware yasuye kugaruka yari yaritoje aho yari yarirukanywe, aho yakubaguye umwe n'igihugu akamuhotera akamoreza igufa umwe. Twabonye abantu batatu bahora barongoye imitumba n'amakaritiye basuye kugaruka, abo batatu mu gihe bari birukanywe
bagabasipande bakikomwa na mustani w'ikomine ya kera Mutimbuzi kubera gusinyira abandi batware bakorana bakabigana amasinyatire kandi abatware baharitse ndetse barabuje amatongo ya leta n'ay'imfuvyi n'abapfakazi n'abantu nikora. Twabonye umwe yari ku rutonde kandi afise n'urubanza yaranapfunzwe kunyuruza amahera ya koperative mwishirahamwe ahurikiyemo n'abandi. Twabonye umwe bizwe kandi amaze gupfungwa aguma apfungwa kubera gucuruza urumogi no kurunwa. Twabonye abantu batatu bari ku rutonde rw'abantu muhitwa muri zone Maramvya bari ku rutonde rw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ibidukikije aho bivye amatongo y'abene gihugu y'abantu aho nikora y'abapfakazi amatongo ari hawe bene gihugu biciye mushiranganje mu byojeje baje gutanga amatongo uburimyi n'ubworozi. Twabonye abo bantu kandi batatu bari ku rutonde rw'abantu banyuruje amatongo y'imfuvyi n'abapfakazi bakavyabiriza ubu bariko bakurikirana n'ubutungane kandi bari ku rutonde rwamanitswe no ku makomine kuri komine Mutimbuzi kuva kera mu bushanje bw'ibintu n'ubworozi baburisha amatongo ya leta imfuvyi n'abapfakazi. Ishiranga rishoto gishimikije ingingo y'173 aho yerekana neza abo bantu bavuze ko batemerewe kuja mu bantu bashobora guhabwa amahirwe yo kwitoza kuja ku rutonde. Dusavye ko umugwi seni n'umugwi w'intara sepi ikoranye na seni turasaba muguru umugwi seni we w'igihugu gukurikirana ndetse n'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu tugarasaba abanyesho mu gihugu gutegeka yuko abantu bakugwa ko atagisabwe mu ntumbero yo kubandanya twubaka Burundi kugira ubundi bwacu butera imbere turonka abagabo n'abakenyezi b'ijambo bubahiriza uburenganzira bw'akimwa muntu bubahiriza ivy'igihugu baje gufasha kugira abarundi dushe kuri yamboro iterambere. Nayo mu bijanye n'imibano haraheze indwi zibiri hari ubukene bw'amazi mu makarti ya Kizingwe Bihara ari muri zone Kanyosha komine Mugere intara ya Bujumbura. Abanyagihugu baho bakavuga ko ubiyo badakoresheje amazi wota baca bikora kubagendesha makinga bakabavomera ibi dimwe bakaba bayishikana kuba batumye ku giciro c'umurengera bagasaba ishirahamwe Regidezo gutorera inyishu vuba ico kibazo. Remindera gakura arabituyagira. Abo banyagihugu muri Kizingwe Bihara bamenyesha ko bahangayikishijwe n'ubwo bukene bw'amazi maze indwi zibiri zirenga aho bahora bikora ku mazi ava mu kuzimu bita amazi wota nayo nyene batakironka yoyo ngo nayo bahora bagura ariko ubu bakavuga ko atayo bakironka kuko ayo mazi wota akoreshwa n'umuyaga nkuba canke imirasire y'izuba mu gifaransa bita black soleil bisaba izuba ryinshi kugira ayo mazi ashobore kuduga. Ivyo bigaca bisaba rero kwikora ku bagendesha amakinga ari imwe y'amaritiro 200 bayishikanira ku mafaranga ari hejuru y'igihumbi. Ikibabaza cyane abanyagihugu ngo nuko Regide zidatangwa kuzana fagitire y'amazi kandi atayo bigeze baronka. Bakaba kuzana bakizana amafagitire kandi barashira amafagitire amazi kigeze na bombi barerije. Abanyagihugu bagasaba ishirahamwe Regide zo gutorera inyishu vuba ubwo bukene bw'amazi busize kuyavoma ku mafaranga menshi n'ubwo babw'indwara ziturutse ku isuku rike barisize inyuma. Mu ruganda rwa RPA twaba tutarashobora kuronka abarongo ishirahamwe Regide zo mu gisagara ca Bujumbura bagira ico bashikirije. RPA Muko mumenyereye ku minsi yose ya gatatu uyu munsi umwanya w'ikiganiro c'urunani rw'amaradiyo kw'isoko tubabwira kubijanye n'ubwinshi bw'abafungwa mu busho bw'amakomisariya y'igipolisi hirya no hino mu gihugu kumwe n'ingaruka zavyo. Ikiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 23 Mukakaro mu gishikirizwa na Dani Claire Iratwumva. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Inyubakwa zigize ubusho bwa komisariya z'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi zirabandanya kubonekamwo ibitigiri vy'umurengera by'abantu bahafungirwa. Abatari bake na cane cane amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu ntibasiba gukoma karuru biyamiriza uburyo abantu bafungwamwo banasaba ko ababijejwe botorera umuti ico kibazo. Ivyo ariko bikaba bisa naho byananiranye. None n'igiki gituma abantu bafungirwa muri
muri ubwo busho batigera bagabanuka. Ubwinshi bwabo muri ayo mabohero hari ingaruka bwoba bugira kuri abo bahafungiwe. Mbega leta yoba itabibona? Ubwo ntiyoba iriko irahonyanga agateka k'abo bafungwa? Ni bimwe mu bibazo tugerageza kwishura muri iki kiganiro. Umutumire ni umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe ya Kate Burundi. Kubw'urunani rw'amaradiyo, ikiganiro c'uyu munsi mu gisomerwa na jewe Dani Claire Iratwumva. Ubusho bw'amakomine canke bw'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu burangwamwo ubwinshi bw'abafungwa. Amakuru yarondewe n'urunani rw'amaradiyo yerekana ko henshi mu gihugu ubusho bwari bugenewe kwakira abafungwa 30 usanga burimwo abafungwa bari hagati y'150 n'amajana 3. Ivyo bica bituma babaho nabi kuko no kuryama ari ingorane, hatavuzwe n'isuku rike n'ingwara. Ukutubahiriza ikiringo abafungwa bamara muri ubwo busho nico gituma ibitigiri biba umurengera. Tubibaze Julien Muzinga wa Radio Inzamba agateka kawe. Intara urunani rw'amaradiyo rwashoboye kuronkamwe amakuru ni Ngozi, Gitega, Cibitoke, Makamba, Kirundo na Bujumbura. Icibonekeza nuko ubusho bw'amakomine atandukanye n'utw'igipolisi burangwamwo abapfungwa benshi cane. Nk'akarorero gushika mu nango zino ndwi nko mu gasho ka komisariya y'igipolisi kagenewe kwakira abapfungwa 30 habarizwayo abarenga 100. Mu Kirundo agasho kakira abapfungwa 30 nako nyene karimwo abanyororo barenga 170. Muri Bujumbura agasho ka komisariya kategerezwa kwakira abantu 46 karimwo abarenga 200. Eka no mu zindi ntara nka Cibitoke, Ngozi na Makamba nuko nyene vyifashe. Ivyo bitigiri biraheza bigatuma abanyororo baba mu buzima bubi cyane muri ubwo busho. Ahenshi ntibagishobora kuryama nk'uko bisanzwe hasi, ahandi bagakurakuranwa kuryama kubera ubwinshi. Ubwo busho ahanini nta mazi buba bufise n'amatwalete ahenshi ntagikora, ibica bizana isuku rike kuko haba kumesa canke koga vyo vyibagiwe. Kubera ubwo bwinshi abo bapfungwa bagenda bahanahana indwara zandukira biciye mu guhema no gukorora. Gufungurira abo banyororo naco ni ikibazo kuko abadafise ababo babagemurira bahagirira ingorane. Bumwe mu busho usanga n'ibisakazo vyarononekaye mu gihe c'imvura ibasanga muri ubwo busho. Ubwo bwinshi ahanini nk'uko amakuru ava mu miryango y'abapfungiwe muri ubwo busho bw'amakomine n'igipolisi ngo nuko babo iyo bafashwe babandanya bapfunzwe kandi iminsi yo gupfungirwa muri ubwo busho yararenganye. Ishirahamwe Rukristo gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akati Burundi rirazwi ishinga n'abantu bafungwa mu mabohero atandukanye yo mu makomisariya y'intara bakakwa uburenganzira bwo kubaho nk'abantu. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri Akati avuga ko ivyo bica kubiri n'ivyo leta y'u Burundi yiyemeje mu bijanye n'agateka kazina muntu. Akababazwa n'ingene iryo hanyangwa riba hari umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ariko ntihagire na kimushikiriza. Ubwo bwishi bugaragara abangaho muri ubwo busho butumwa nuko uko inzego zijejwe ubutungane no gukurikirana ivyaha zategerezwa gukora bisa nuko bitagikurikizwa. Turabona yuko amadosiye y'abanyororo atayaha umwanya ngo bayakore, hanyuma umuntu ari utahatahe ari uwunguruza akaja gupfungwa mu ibohero nawe bamushire ku mutahe w'umushikiriza amanza, ariko ntibagume bugaranywe ngaho igihe kirekire cyane naburya ubushobozi bw'ubwo busho nabwo nyine buba ari buto cyane. Turabona kandi ko bishobora no kuva yuko abantu mwenga baba bafitaniye urwango. Ishirahamwe Akati risaba ko leta yikebuka ikibuka ko yashize umukono ku masezerano yubahiriza kiremwa muntu, rigasaba ko hoba igenzurwa ry'amabohero kugira ubwo bugizi bwa nabi buhagarare hisunzwe amategeko. Jean Claude Ntiburumunsi yaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance. Kubona abantu bamara amezi 2 bafunzwe mu busho bigaragara yuko abashikiriza amanza ico gikorwa bakidebukiwe ko atagikora uko amategeko abitegekanya. Babaje nuko n'abatwara nabo badahavangu abahane ku buryo ko
amategeko nayo nyene arategekanya ko umuntu adakoze igikorwa yategeza gukora bigahava bikasinzikariza ikiremwa muntu nawe nyene abibazwa. Ikindi twavuga nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawe nyene usa n'uriko ukora bigura intege udakora ico wategerezwa gukora kugira ngo bene ivyo bintu bikorerwa mu mabohero eka mbere no mu busho babone yuko teye kubiri n'amategeko hanyuma babishikirize babivuge banashikira inzego zibijejwe bazi igituma biriko bariko bakora uko eka mbere amategeko abaha n'uburenganzira bwo kwitwarira umutware cyangwa umutegetsi afata ingingo zo kusinzikaza agateka kazina muntu. Usaba abatwara ubutungane yuko bokwikubita agashi eka mbere no ku rwego rw'igipolisi kuko bene ubwo busho nyamiramabi zirabwa n'abo zitwarwa mu polisi bategerezwa kubahiriza amategeko cyane cyane ibijanye no gufunga abantu bita garde à vue ko bubahiriza iyo minsi indwi barekuriwe n'amategeko nayo nyene bakayikoresha mu gihe babona yuko uwo muntu yarakwiye gupfungwa. Basabye ko babongera iyindi minsi indwi yo kubandanya amatohoza ntibashobore kurenza iminsi 14. Barengeje aho naho dusaba yuko abari ku nzego zabo bategerezwa kuraba ko ivyo bikurikizwa nabo bohava bagakurikirana abo bantu bakora ayo makosa kugira ngo bakorere ikibi abanyagihugu mu kubapfungira ubusa bakabahava rero bakabikurikiranwa ko bakabihanirwa. Turasaba kandi yuko izamanza abo hava bagakora akazi bajejwe cyane cyane ibyo kugendera ubusho kugira babone yuko beni mategeko ariko arakurikizwa, itegeko rigenga amatohoza iburanishwa ry'imanza z'ibyaha ko riko rirakurikizwa. Ni mbere no kuri ako kamo kiwe dusozereye ikiganiro cacu ku isoko cyo kuri uyu wa gatatu. Mwabyumvise agateka k'abafungwa mu mabohero atandukanye y'igipolisi mu ntara z'igihugu nikubahirijwe bitewe n'ibitigiri by'umurengera by'abo bafungwa. Dani Claire nabashikirije kino kiganiro ndabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze abiri. Ngiriye ko ndabikebanura mugira amahoro mu banyu no mu byanyu. Cyari ikiganiro ku isoko. Nino ngaha duciye dusozera amakuru mu kirundi yo kuri wa gatatu igenekerezo ya 2023 Mukakaro 2025. Ndabakengurukiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi abegeranje amakuru n'abari mu buhinga bw'ivyuma namwe ndabakengurukiye. Province Nyonzima yabashikirije nkabanda bikibanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyi no mu byanyu.